Inyifato y'abatetsi bamwe hamwe n'abanyamatungo bo mu bihugu vyo muri Afrika no mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajambere yo gusahura amatungo y'ibihugu vyabo bakaja kunyegeza amafaranga mu bisagara bikomakomeye muri Amerika hamwe n'ahandi, aho usanga bagura amazu azimvye cane, iragiteye isibe kanatsinda iriko ituma ibiciro vy'amazu biduga ku buryo abifuza kugura amazu n'amafaranga bakoreye canke bahabwa n'amabanki badashobora kuyaca. Ivyo biri mu gitabo canditswe n'abigisha banonoseye ibijanye n'ubutunzi, Leonce Ndikumana na James Boyce, bigisha muri kaminuza University of Massachusetts Amherst muri leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika. Leonce Ndikumana: ico cigwa twaravye muri Amerika mu bisagara binini nka za New York, San Francisco. Hama ico twariko turaba nuko no kuraba amahera ava mu bihugu biriko biratera imbere kuko byo muri Afrika, muri Amerika Latine, muri Asia n'ahandi, kuko tumaze imisi tubigira twibaza ayo mahera none aja hehe, akora iki ashitse mu bihugu bakorera amahera menshi ava muri Afrika ku buryo butari mu nzira, ntabwo muri Afrika aja mu bihugu biteye imbere. Umuntu rero akaca yibaza none aja hehe. Muri iki gitabo rero mu bintu twaravye twabonye kuraba yuko mu bisagara binini ayo mahera tobaja kugura amazu azimvye rwose kugira ngo bene ayo mafaranga babone kuyanyegeza mu mazu. Twasanze rero turavye amavire manini yo muri Amerika, za New York, San Francisco, Los Angeles n'ahandi, dusanga uravye amabuilding amazu agugwa igiciro kirenga umuriyoni, usanga ayarenga inusu yayo agugwa n'abantu bataba ngaha muri Amerika, kandi ugasanga ayo mafaranga aja ava hanze. Kenshi usanga abantu rero bayaronse ukuntu adashobora gusigura, bakabashaka kuyashira mu mazu kugira ngo ayicare ngaho. Nk'akarero twatanze ni umukobwa w'umuperezida wa Republika du Congo, Sassou Nguesso, yatwaye kuva kera. Muri leta tribunal yafashe inzu yiwe, apartment yiwe muri Manhattan. Iyo apartment yayiguze imiliyoni 7. Muga iyo apartment kuva yiguze nta numwe arayibamwo. Cyumva yuko ico yaguriye kugira ngo aca amahera mu kuyikotesha, kugira ngo aya mahera ayicarike ngaho, hanyuma niyagera kuyidandaza azokwemesha. Muravuga kandi muri ico gitabo ko ivyo bigira ingaruka ku kiguzi c'amazu, amazu aca azimba. mu bidusiguriye mu kanya gato. Ego ivyo biratuma amazu yo muri ayo mavire azimba bidasanzwe, kuko urumva abantu baje kugura amazu bagomba kugeza amafaranga, bobo igiciro ntacyo kibabwira, ayo basavye niyo boguha, ko ico barondera cyambere nuko ayo mahera bavako. Bigaca bituma rero umwene igihugu nawe ayarondera mu mushahara, ayarondera mu ideni yo muri banki, aca asanga adashobora kugira competition n'abo bantu bayayora bakaza kuyashira mu mazu. Ugaca usanga rero kugira ngo umuntu agure inzu biramugora, ibiciro biguma biduga, n'ugira ati apange inzu muri ayo mavire manini, usanga bigoye kubera ibiciro biguma biduga. Leta canke abategetsi bo muri ivyo bisagara bikuru boba bazi neza iyo nyifato y'abategetsi canke abatunzi bo muri Afrika bashaka kunyegeza imitahe yabo? Nibaza ko kuvuga ko babizi, none ko ivyo n'ibintu turavyandika, abandi baravyandika, barazi yuko kandi si bishasha, amahera yamye ava muri Afrika, yamye ava muri Amerika Latine aza kunyegezwa muri ibi bihugu. Hari ibintu vyaguzwe muri ubwo buryo bimaze gufatwa mu Paris mu Faransa, eka na hamwe nk'aho mwavuze. Muribaza ko ibihugu baguramwo ayo mazu, abo bantu bo muri Afrika n'ahandi muri ivyo bihugu bindi bikiri mu nzira y'amajambere, muribaza ko mu gihe bokwama bariko barashigwa habona vyoshobora kubatesha ingeso yo gusahura ibihugu vyabo? Ego kabisa, nibaza yuko vyofasha. Urumva nk'ubu bimenyekanye yuko kanaka yazanye amafaranga atashobora gusigura, akagura amazu bakayifata, bikaja mu binyamakuru, ku maradiyo, n'uwundi yogira ati agire kurya yobanza kwiyumvira. Ku banyagihugu baba bashaka kugura amazu muri ivyo bisagara bokingirwa gute? Bwa mbere kubikora bivuze mu gukingira abanyagihugu kugira ngo leta ikishira itegeko ku mabanki ahagarike kuronka amahera adasiguwe iyavuye. Ica kabiri kugira ama enquete bagatohoza amazu agugwa
muri bihugu biteye imbere mu mavile manini bakaraba amahera yagura yava abayagura ni bande abadashoboye kubisigura bagafatwa. Murakoze cyane gose Professeur Léonce Ndikumana. Murakoze gose.